Kama. Nyabenda. Hewe. Kushaje tuvuye. Hewe na kurufise sha. Na ko suragaragara. Banaze ko nimukuje hanze. Nivuye kugura agakarata ka Fièvre-Jaune. Kuko mu mapuro z'ingendo negereza kuba ndagafise. Rahira none ugakuye he? Kwa manyanga. So ko ibintu kumayera muke kandi bizimbutse sha. Kama ndakugize ukuri uribwe. No gatanga ibindi wambwira wewe. None gashara ariko bigenza gute ko ntaza handi bakagurira. We nuzi ko ari itangazo ryo gusohoka ritanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gucandaga. Yagatu. Urucanco rwa Fièvre-Jaune rutangwa iminsi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha imwe n'inusu gushika igihe cy'isaha icenda n'inusu mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PV. Urumva ugo rucanco ururonswa rimwe mu buzima bwose. Urumva umuntu wese arwiteza iminsi 10 imbere yuko afata urugendo kugira ngo ugo rukingo rube rwamukingiye by'ukuri. Ubizi abantu bose rero bararonsa ugo rucanco kiretse abagore bibungenze n'abana batarakwiza amezi 9. Ubwo ntiruzimvye. Urukingo ubuzima bwose. Ni ibihumbi 38 gusa uriha muri obe canke muri berbe. 38 gusa. Mana yacu uriha muri obe canke ukariha muri berbe. Urumva ukacuza muri peve ukerekana igitasi. Urumva hama bakaca baguha ugo rucanco bakaca guha niyo karata. Ikarata nayitakaye. Urumva uriha ibihumbi 3 gusa. Abanye muri obere cyangwa ukabiriha muri berbe. Urumva ukacuza rero bakakurabira mu bitabo cyangwa bakakurabira mu mashini nyabwongo yuko amazina yawe arimwo n'ubundi waragwiteje. Akaye. Yewe kayewe nyabe. Elaga ndibwe wa muhungu we. Ibihumbi 38 gusa. Merije gutanga 50. Aho atanu rucanco naronse. Aho wagize imana ko twahuye. Aho wari kuzofatirwa ku kibuga c'indege. Urumva kuko bajya babijejwe barazi gutandukanya ikarata y'amagendo ni karata nyayo. Aho wowe na manyanga mwari gufungwa n'urugendo wari gusiba. Oya nukurura ko hewe sawa.